kuri uno gatandatu igenekezo rya gatanu ruhesha umwaka w'2021 koperative Gisyo iwacu tubabarane yakoze ibikorwa rusangi mu kibanza iyo koperative iriko yubakamo inzu yo kudandarizamwo galeri mu rurimi rw'igifaransa. Itavuma Audifax arongo iyo koperative akaba ari nawe yarahagarikiye ibyo bikorwa byo kubaka, yamejeje ko bahisemo kubaka aho bakorera mu ntumbero yo kwitaba akamo ka leta ko gukorera mu runani bongere bateze imbere aho babaye. Tumaze kumva akamo ka leta gahamagarira abenegihugu gukorera hamwe, twebwe nka koperative ko rusanzwe dukorera hano, dusanzwe dukorera muri kino kibanza nyene dufise ibintu by'imbaho dukoreramwo. Mugabo tumaze kubona leta ivyisaba twagiye hamwe kugira ngo tujane n'igihe. Koperative turagira urunani nkuko dusanzwe dukorera hamwe, turaba ingene twogerageza tukubaka inyubako zigezweho, inyubako za kijambere. Rero iyi ni koperative kurubuka hano dufashijwe n'umudandaza yitwa Emmanuel, ari mwene kibanza twagiraniye na kontra yo gukorera hano. Novuga yuko nta muntu wo hanze ariko aradufasha, ni twebwe nyene nguvu zacu nka koperative n'uwo mugwiza tunga Emmanuel. Ntitavuma gasaba ko ubuyobozi bw'isagara ca Bujumbura bwo baronsa urusha gukorera muri ico kibanza nka koperative kuko ngo babisabye. Ngo twagerageje kwandikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura tumusaba ko yoduha uruhusha rwo gukorera muri kino kibanza. Twosaba yuko boturonse urwo ruhusha maze leta naho nyene ikabomboka ikahakurira amakori, hama natwe nyene imifuko yacu ikabomboka kugira ngo abana baronke ico bafungura. Agahamagarira n'andi makoperative kunga urunani maze bateze imbere aho babaye mu kubaka inyubakwa nziza. Kamonotera yandi makoperative nuko nabo nyene boraba karorero ku yandi makoperative tugakorera hamwe. Hari abantu bazi yuko hagati mu gisagara ca Bujumbura aho nshatse kuvuga nka zone Rohero, hari abantu benshi bazi yuko ariho ho gukorera ibikorwa nk'ibi vy'iratiro. No mukati wabo no mukati aho tubaye ibikorwa vy'iterambere nk'ibi birakoreka. Notera yandi makoperative yuko nabo nyene bogerageza kuza barakorera neza aho baba, bakaza barakorera neza amakaritsiye yabo batarinze baragenda hagati mu gisagara ca Bujumbura no ku nkengera zaho harakeneye gusa neza. Manirakiza Emmanuel arongoreciye hamwe Emmanuel Rice Service Company ari nawe yatanze ikibanza n'uburyo bwo kubaka, ashikiriza ko amaze kubona ko abantu bagiye hamwe biteza imbere yaciye aja hamwe n'abagize koperative Gisyo tubabarane biga uburyo boshobora kubaka kijambere ikibanza bodandarizamwo kuko yaramaze kubona ko bafise ishaka rinini ryo kwiteza imbere. Twarakoreye ngaha mu Gisyo, nkaba rifise ibotike ngaha nadandarizaho, nkaba nsanzwe ntuye ahanyene mu Gisyo ari Homba. Kuri ubwo jewe nije nafashije cyane muri uyu mugambi. Abantu bagiye hamwe bagera ku bantu 170 bamaze kuja hamwe baravuga bati dukeneye kugira koperative. Iyo koperative ndababwira nti yego twobikora gute, byogenda gute, turaje inama baransobanurira uko babishaka, uko babigomba. Nanje ndababwira nti nta ngorane ndashobora kubafasha nkuko dufashanije n'abandi mu kubaka iyo societe nyene izana umuceri. Aho tubonye abantu bamaze gukorera hamwe batera imbere ku rugezo runiniya cyane nkuko twege tugezeko, ubu turashima cyane kandi turariha amakori y'igihugu buri kwezi, tugashobora kuriha n'imiliyoni 100 twinjirije muri leta buri kwezi. Ariko rero aba bantu maze kubona banyituye nabonye yuko ari abantu nabo bafise umugambi wo gushobora gutera imbere. Nico gituma naciye dutanguriye koperative. Uko mubibona siko vyahoze. Twatanguriye koperative yubakishije utuntu tw'imbaho duto tuntu duciriritse, muga mu nyuma haraza turashira kwanza twashize umugambi imbere yuko imbere tuzoshiraho ibintu nkuko mwabibonye kuri ya pankarite y'ino nyubako iri kirubakwa ngaha. Turabishira mu ngiro, turavyiga n'abajejwe koperative baratubwira ati dufashe ushobore ko udufashe ukaduha ahantu dukorera hameze neza. Nanje uwo mugambi ndawumva ndawishimira, numva yuko bene wacu bagomba gutera imbere. Muri uwo mugambi umukuru w'igihugu yashize ati buri muntu ari we wese ashobore kuronka ico atunga mu mufuko, aronka ico afungura,
muri ubwo rero nico gituma nanje nashatse gukorera hamwe n'ababene gihugu kugira dushobore gukora ibikorwa by'iterambere bishobora guha ikintu ciza ishusho ya quartier tubayemo. Bwa mbere nico gikuru gusumba ibindi no guhesha agaciro abene gihugu nabo bagire urunani biteza imbere. Manirakiza agasigura ko atasize imbere inyungu ziwe ahubwo ko kubwiyo yifuza kubona abanywanyi b'iryo shirahamwe ubwabo bitejeje imbere. Yuko umuntu ashobora kuronka akarusho ubanza guteza imbere abene gihugu, kuko iyo bamaze gutera imbere nanje mba nteye imbere, bateye baje inyuma nanje mbasubiye inyuma. Ikintu cya mbere nakoreye ibi bintu nico kugira bonyene ubwabo babanze batera imbere, kuko baba bamaze gutera imbere igihugu kizoba giteye imbere, nanje nzotera imbere gusumba, ndetse tuje n'ahandi hataraha dushobore gukora ibindi byinshi bisumbiriza hano. Bamwe mu bahukiye muri iryo shirahamwe barashima. Ahubwo turanezerewe cyane na jewe ntimubona naho ngana gutya, ntibindyohera yuko nokwirirwa umunsi wose ndi muhira ndi mu rugo. Jewe nshaka nyene ngume ngenda, sinzi nimba nzohagarika ryari, ahubwo twasaba nyene n'ukuri naho ho bari mu mushamvu utangura yuko ibi bikorwa byoca birangira tukagaruka gukorera muri koperative yacu. Twashaka ko batureka tugatunga ibikorwa byacu neza, ubwo bikabandanya uko byahora, kuko urabona ko bisari byahagaze mugabo turacitunga twacakora ibikorwa nganyene kugira bigende neza, kugira dusubire ku murimo. Twashaka ko batureka baguma ku mirimo yacu. Uwarongoye iyo koperative agahamagara n'abandi kubitura ntibabandanye kurera amaboko, ahubwo bijukiye kuja mu bikorwa by'iterambere.